Sedicom, ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramukije bakunzi ba Diyoseze nkuru ya Bujumbura, ikaze n'igwanyu muri ano makuru yaranze indwi yo kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku rya 21 ruheshi, mwateguriwe n'ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru. Mukaba muyakurikirana kuri web radio y'umuhora wa Diyoseze, musanga kuri wezi3 akaburungu Archdiocese de Bujumbura akaburungu BI. Ingingo nkuru ziyagize. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 21 ruheshi niho hahimbazwa muri Eklezia y'u Burundi umunsi mukuru mushaha wa Yezu. Turabigaruka ko muri ano makuru. Iyugururwa ry'umwaka wa yubile y'imyaka 75 ya paruwase yitiriwe Aloise Mweranda yo mwijenda ku munsi w'Imana igenekerezo rya 21 ruheshi. Amakuru tubafitiye sayo gusa idoni mukanya Arise Nirambe nije ngiranda yabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Duhera no makuru ku makuru y'amayubire. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 21 ruheshi, paruwase yitiriwe Umweranda Aloise yo mwijenda yariramukanye akanyamuneza ko kugurura umwaka wa yubile y'imyaka 75 iyo paruwase maze ivutse. Ivyo birori vyabereye mu nkuka y'imisa yarirongowe na nyene cyubahiro Musenyeri Gervazi Banshimiye ubusa, umwepiskope mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Idonido na Gilbert Sabushimike. Ivyo birori bikaba byari birongowe n'umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura, nyine cyubahiro Gervazi Banshimiye ubusa. Umusiguro y'ijambo ry'Imana, umwungere mukuru yashimikiye kwerekana imvo n'imvano ya yubile. Umwaka wa yubile ni umwaka uhambaye cyane ku banyamuryango bose babaramukanye iyo yubile. Ni umwaka wo gukenguruka ibyiza Imana yabagiriye mwebwe namwe mugahabwa mukakira. Tubihereye hariya muri bene Israeli hakomoka iyubile. Bene Israeli bakenguruka kubera ko Imana yari yabakunze ikabagira igihugu kimwe, kandi ico gihugu Imana ikerekana ko yaba icitwararitse gushika naho caba cagiye mu buja, ikabandanya yereka urukundo ico gihugu mu kuza kukibohora, mu kugikura mu buja kugira ngo bisubire mu mwidegezo. Muca mwumva ko hejuru y'ugukenguruka umwaka wa yubile wari umwaka wo gusubira kw'isoko. Bene Israeli bakamenya iyo bavuye, wabagize ico bari, bakongera kandi bakamenya n'iyo bariko baraja. Nico gituma muri uwo mwaka bagira bati nk'uko n'Imana yakoze iminsi 6 kuw'indwi ikaruhuka, natwe muri uyu mwaka wose turuhuka ibyo twahoramwo. Uwo mwaka tuwuhebere Imana n'abayo, aho muzosanga by'ukuri mwigendeje nk'uko musangira umuryango w'aberana, mu gukundana, mu kwitwararikana, mu gufashanya, mutibagiye aboro n'abagowe, mukengurukira Imana. Kandi nyene mwarabigize, murafise ibibatuma mukengurukira Imana, kuko mwarerekanye urukundo hagati yanyu, murerekana urukundo mufitiye aboro, abagowe, abaruhijwe. Ivyo nivyo mwokenguruka. Twegereye Patiri mukuru wa paruwasi Jenda, nyakubahwa Patiri Gilbert Ndayishimiye, kugira ngo agaragaze akanyamuneza afite. Yanezerewe cyane kuri uyu munsi uri hejuru, batewe iteka n'umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura, cegera ciwe n'abandi basaserdoti cyane bava muri vikariya ya Buhonga, n'abakristu bahezagiriwe ngaha aya, inshuti n'abagenzi. Umunezero rero ni ntangere. Inkuka ya misa ikaba yaranzwe n'akanyamuneza kenshi. Ubwa Sedicom Gilbert Sabushimike
Akanyamuneza niko karanga abakristu bo kw'ishure Tabariro ry'Igasi iri muri paruwase Matara, cane cane abahurikiye mu muhari wa Schoenstatt, aho ku munsi w'Imana igenekerezo rya 21 Ruheshi bari baramutse bahimbaza yubile y'imyaka 25 agasengero k'umuvyeyi Bikira Maria kabayeho aho kuri iryo shure. Idonido na Pierre Claver Ndayisenga. Ibyo birori bya byatewe iteka na Patiri mukuru wa Paruwasi Matara Jean Marie Maneno, Patiri Pierre Nsengiyumva asanzwe ari imbukira iryo shure, hamwe na Patiri Longe Ntiranyibagira asanzwe arongoye umwari wa Schoenstatt muri kano karere k'ibihugu dusangiye imbibe, ari nawe yarayoboye inkuka ya misa. Imbere yuko inkuka ya misa itangura hamanje gucana amabuji 25, ikimenyetso c'imyaka 25 irangiye ako gatutu kabayeho ku civugo ngo nguyo nyoko wawe. Nyamwigisha acajana Maria iwe. Musigore y'ijambo ry'Imana Patiri Pierre Nsengiyumva yashikirije yavuze ati: Imana yatwitoreye yongera iraduha ubuzima, yaciye mbere ahamagarira abakristo bari ngaho gukundana. Mu ijambo ryiwe Patiri Longe Ntiranyibagira yakengurukiye umuryango w'abakristo ba Paruwasi Matara na cyane cyane aba Schoenstatt bo bitanze batiziganya kugira ngo ako gasengero kabeho. Uwaserukiye umuryango wa Schoenstatt nawe yakengurutse cyane, akengurukira abari ngaho, yongera asaba ko ako gatutu koshigwa ku rutonde rw'ubundi busengero. Ndabakengurukire kuri uru rubanza rw'iteka mwateguye, ndabakengurukire nkezana cyane bamwe uyu munsi bari bakwije imyaka 25 bari muri uyu muhari wa Schoenstatt. Twegereye bamwe mu basanzwe bari mu muhari wa Schoenstatt batubwiye ikintu nyamukuru bahungukiye. Muri iyo myaka iheze ivyiza twagabanye ni vyinshi cyane, hari na benshi birata ivyiza byinshi. Hari ushobora kuvuga ati jewe nari mfite ikibazo kanaka ariko ndaca mu gasengero k'umuvyeyi wacu Bikira Maria, hanyuma ndasaba ndabona neza ko nashoboye kwishurwa. Twasabye cyane ko twogira ino yubire yacu yo kuri uno munsi, hari abavukanye bacu bafunzwe bari mu mpimba boshobora gufungurwa, ariko Imana yarabikoze. Tugeze ku munsi ugira 8 Imana ishirishura maze sha kibazo cyacu, bamwe muri bo barafungurwa barava muri iryo bohero. Tubamenyeshe ko kuri uwo munsi aba Schoenstatt basubiyemwo indagano y'isezerano y'urukundo n'umuvyeyi wacu Bikira Maria ku bwa Sedicom. Petro Claver Ndayisenga, Paruwasi Matara. Dutandukire ano makuru mu gisata cyo kwemera. Umunsi w'Imana igenekerezo rya 21 Ruheshi wari umunsi mukuru w'umushamweranda wa Yezu. Muri paruwase yitiriwe umushamweranda wa Yezu iri mu bwibutsamana bw'igipolisi cy'u Burundi barahimbaje uwo munsi mukuru, na cyane ko ari umuvunyi w'iyo paruwase Patiri Pascal Barampiga. Icegera cy'umwibutsamana w'igipolisi cy'u Burundi yahamagariye abapolisi kwitwararikana hagati yabo no kwitangira igihugu. Ubona ko umushamweranda wa Yezu witangiye isi yose. Abakristo batari bake barafashijwe ibifungurwa inyuma y'iyo nkuka y'imisa. Inkuru na Sirdi Ndayikengurukiye. Mu nkuka y'imisa yinjiye igihe cy'isaha 3 z'agatondo, karakanyamuneza ku bakristo bose basanzwe basengera muri iyo paruwase. Mu nyigisho yatanzwe n'icegera cy'umwibutsamana mukuru w'igipolisi cy'u Burundi Patiri Pascal Barampiga, yaribukije abakristo cyane abasirikare bene abapolisi basanzwe basengera muri iyo paruwase. Aho uwo mwibutsamana w'igipolisi cy'u Burundi yibukije rero abo bakristo bari ngaho ko umushahamweranda wa Yezu ari bwo buhungiro bw'abakristo bose. Tumwumvirize icegera cy'umwibutsamana mukuru w'igipolisi cy'u Burundi Patiri Pascal Barampiga. Bapolisi mu mwituro umushahamweranda wa Yezu, bapolisi mu burumbiro umushahamweranda wa Yezu, muheze mukundane cyane, mube abitwararikana mu buzima bwawe, mube kandi abereka urwo rukundo abo mushinzwe abenegihugu, mubereke urwo rukundo mubafitiye. Erega uwo mushamweranda wa Yesu nibo mwatoranye, nibo mwakuye wa muhamagaro bahamagarira kwitanga mwitangira igihugu, kwitanga mwitangira bene gihugu, kwitanga mwitangira ibyabo. Inyuma z'iyo nkuka ya misa harabaye igikorwa cy'urukundo cyo gufasha abakristo basanzwe basengera ngaho muri iyo paruwase, aho hafashijwe imiryango ishika 40, kaba yafashishijwe ibifungurwa hamwe n'ivyambaga. Karakanyamuneza rero kenshi cyane
aho abo muri abo bakristu bahawe izo mfashanyo bakengurutse cane bashimira Imana kuko yabibutse kandi yabahaye ibishobora kubafasha muri iyi minsi. Naho nyene twumvirize abo bakristu akanyamuneza bari bafise. Ndanezerewe neza, baragahora baramfashije, n'ubu bazokweme baramfashe, nibo bama bamfashe uko bukeye uko bwije. Umunezero kubona mwagize umutima w'urukundo mukadufasha, Imana ibahezagire ibongere umugisha muze mwame gutyo mwibuke n'abandi bari inyuma yacu. Ubusanzwe nawe arongoye inama ya paruwase umupfasoni Sindayigaya Benigne aratwiganira ico bungutse muri uyo muryango wo muri iyo paruwase yitiriwe umushaha mweranda wa Yesu. Ndakenguruka cyane kuko ni rya mbere duhimbaje uwo munsi, nico gituma rero nezerewe cyane. Paruwase yitiriwe umushaha mweranda wa Yesu mu bwibutsamana bw'igipolisi c'u Burundi yayikengurukiye Siridi kubwa Sedikome. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 20 ruheshi paruwase Mutumba yarifatanije na Ecclesia mu guhimbaza umunsi mukuru umushaha utatuyoye wa Bikira Maria. Iyo paruwase ikaba yamutoye ko nk'umuvunyi wayo. Ibirori vyabereye mu nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Benjamin Sivyindika. Abakristo bakaba barahimbawe no guhimbaza uwo munsi mukuru. Idonido na Gervais Miburo. Ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru ryari ryitabiriwe n'abakristo batari bake harimo nabo ku mashure Tabariro. Inkuka y'imisa yo kwigina uwo munsi mukuru yatanguye igihe cy'isaha 1 z'igitondo iherejwe na Patiri mukuru wa paruwase Mutumba Benjamin Sivyindika ari kumwe na Patiri Alain Yongabo umunyabigega wa paruwase Mutumba. Patiri Benjamin amaze kwifuriza abari aho umunsi mukuru mwiza yamenyesheje amamuko y'uwo munsi mukuru. Ugamije amamuko y'uwo munsi mukuru aho batubwira ko batangiye guhimbaza neza gateza mu kinjana ca 17 aho umweranda Jean Ede ngo ariwe yatanguye kukwiragiza akongera mbere akawukundisha abantu, kandi ngo muri ubwo kukwiragiza awukundisha abantu ngo ntiyawutandukanya n'umushaha mweranda wa Yesu. Aco bituma n'ubundi mwumva uwo munsi mukuru ugenda uvuga ni ufatanye n'umunsi mukuru w'umushaha utaryoye wa Bikira Mariya, aho tutangura guhimbaza uwo munsi mukuru w'umushaha mweranda wa Yesu maze bukeye baca guhimbaza rero umunsi mukuru w'umushaha utaryoye wa Bikira Mariya. Tugiye kuraba n'igihe Bikira Mariya yabonekera abana b'Ifatika hariya muri Portugal hari igenekerezo rya 13 ukwezi kw'indwi 1917 niho uyo Bikira Mariya yabwira abo bana yabonekeye ko Imana ishaka yuko twohurumbira umushaha utatoye wiwe wa Bikira Mariya ko by'ukuri wapfa gushikiriza urukiza kw'isi yose. Kuka hari kuri iryo genekerezo nyine rya 15 ukwezi k'umunani maze turaheza iyi paruwasi baca bayiragiza umushaha utaryoye wa Bikira Mariya kuko ari nabo bariko barahimbaza uwo munsi mukuru. Kumva ko tutari bwatangure guhimbaza umunsi mukuru w'ibizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya. Onesphore Manirakiza ni umusuku w'imihari n'imigwi ku rwego rwa paruwase Mutumba, nawe nyene aratubwira ingene yakiriye uwo munsi mukuru. Bawakiranye akanyamuneza kenshi, ari naco gituma ubona twazindutse mu nkuka y'imisa yo gukenguruka twigina uyu muvunyi, na cyane cyane ko mbere icyaduteye akanyamuneza cyane nuko uyu munsi mukuru tuwuhimbaje muri iki gihe turi mu mwaka wa yubile, na cyane cyane mbere ko no ngahe Mutumba hasanzwe hari icicaro cy'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Turangize tubamenyesha ko inyuma y'inkuka y'imisa abari ngaho baca gutegura ku nyubakwa izosozererwamwo yubile y'iyo paruwase y'imyaka 75 imaze ivutse, ikazosozerwa kuri wa 11 mu Kakaro ku bwa Sedikome Gervais Miburo paruwase Mutumba. Amakuru y'indagano z'abihebeye Imana. Abanovisi 10 bo mu muryango w'ababikira b'umushaha mweranda wa Yesu barashikirije
bakurikije indagano zabo za mbere z'ukwihebera Imana zabashikanye ku kuba ababikira muri uwo muryango. Mu mwuka y'imisa yaherejwe na Patiri Paul Butoyi yaserukiye umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura ngo ahagarikire Ecclesia mu kwakira izo ndagano. Idonido na Odrad Kaze. Ibirori vyo gushikiriza indagano kuri abo banovisi 10 vyabereye mu mwuka y'imisa yarirongowe na Patiri Paul Butoyi yaserukiye umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura wahagararire Ecclesia mu kwakirwa izo ndagano. Uwo musaserdoti yakiriye indagano zabo mu mwanya w'isiguro y'ijambo ry'Imana yatanguye amenyesha aho indagano zishingiye imizi kwari ku ijambo ry'Imana. Yabandanije isiguro yiwe ayitumbereza ku karangamutima k'umuryango w'ababikira w'umushamwiranda wa Yezu. Mu kuroresha insiguro kuri abo banovise, Patiri Paul yababwiye ko indagano bagirira umukama ari bwo buzima bwabo, mbere ko ari n'uburyo nyabwo bwo gutera imbere mu buzima bwo kuba beranda. Izo ndagano mugira mushikanire umukama ari bwo buzima bwanyu mu buryo nyabwo kandi budasanzwe bwo gutera imbere mu nzira y'ubweranda, kuko twese duhamagara muri Ecclesia kuba beranda. None rero abahireye Imana mu bajejwe hari kubungabunga ubwo bweranda muri Ecclesia kugira ngo ababonye bose bibuke ico duhamagariwe. Twaregere mama Maria Elizabeth Nzeyimana arongoye uwo muryango w'ababikira w'umushamwiranda wa Yezu, maze aratumenyesha akanyamuneza afise kubona yungutse abandi babikira bashasha. Arongera kandi akabasaba kugendera izo ndagano. Turashimira Imana gose kuko kuri bikwega abantu kigihe ni vyinshi, hariho ubumenyi, hariho ibiboneka kubandanya ama universite, ariko mukama atora muri abo nyene. Rero ico tubahanura no kugumya ubukiriso n'ubwihevyo rabugumya. Tarsisi Simbandumwe nuwaserukiye abavyeyi baramuriye Ecclesia muri uwo muryango, nawe ijambo ryiwe ryari ry'ubukengurutsi aho yakengurukiye abo bana ko bagamburukiye ijwi ry'umukama. Nawe akabasaba kugendera iryo banga batorewe, araheza akabipfuriza kuzoragana burundu kugira ngo ntibaze babe bisubira muhira. Tubifurije umunezero mw'ibanga batorewe bibondo byacu, muraduteye iteka itega abavyeyi uyu munsi udasanzwe. Kenyera nyabura zigume ibanga libanje ngwigata, nimuze murahire ngo mutekere ivyatsi ahandi hose ikibi yobatwenga. Twumvise ko mwaraganye umwaka umwe, two twifuza ko mwogira ko imyaka yose Imana izobarinde kwitwa ibisubira muhira. Eka n'ababikira baronse indagano nabo nyene baratuyagiye, aho mama Maria Josiana Kimana yavuze ko anezerewe cyane kubona ashikiriye ico yatorewe. Yarongeye kandi aratumirira barumuna biwe bari nyuma baba novise kutagira ubwoba kuko ngo ari banga rishoboka bari kumwe n'umukama. Urumva tuzi akanyamuneza rero kuko nibanga rihambaye kandi rihimbaye mukama yadutoye mu bande. None rero ubu buzima burashoboka kuko n'umukama wenyene agushize mu ico ciyumviro niwe nagufasha kububamwo iyo wamaze gushikira iryo banga. None rero n'abandi bari nyuma cyangwa kiko baratohoza borema yumvise iryo jwi umukama ari mushizemwe niwe azomufasha no mubiri imbere. Muri Ecclesia y'u Burundi ababikira ba mbere bakaba bagize indagano zabo mu mwaka wa 2007. Mwomenya ko uwo muryango ukiri mu muhango zumvikana ko utaremererwa burundu muri Ecclesia y'u Burundi. Odrade Kaze mu muryango w'ababikira b'umushamwiranda wa Yezu ku bwa Sedicom. Amakuru y'inyigisho. Mu ntumbero yo kwitegurira yubile y'imyaka 25 Paruwase Guido Maria Comfort yo mu Kamenge imaze ivutse. Iyo paruwase yaratunganije kuva ku igenekerezo rya 17 gushika ku igenekerezo rya 20 ruheshi, indwi yahariwe kumenyesha inkuru nziza ku civugo ngo umuntu wese azosubira ku itongo ryiwe kandi umuntu wese muri mwebwe azosubira mu muryango wiwe. Mu nyigisho zagiye zirashikirizwa n'abasaserdoti batandukanye, bakaba basavye abakristo gukunda paruwase no kugira umutima wo kurekurira abandi. Idonido na Gerard niyo nkuru. Iyo ndwi yari kumenyesha inkuru nziza muri paruwase Guido Maria Comfort yuguruwe na Patiri mukuru Pere Mario Porcini. Mu nkuka y'imisa yaherejwe nawe ku wa 17 ruheshi yamenyesheje ko ari ukugira avyuke ukwemera ko abakristo ba paruwase Kamenge yitiriwe umweranda Guido Maria Comfort, maze abakristo basubire babe bashasha
inyuma y'imyaka 25. Igituma kitasanzwe ni ukuvyura ukwemera kwa Kristo bacu basubire kumenya ko paruwasi yacu ari paruwasi irimo ubutumwa bukomenyesha inkuru nziza. Turiko turakora bikorwa kandi turiko turagerageza kwegera abari mu ngorane, abarwaye, abariko barihebura. Inkuru nziza turakwiye kurishikiriza abo bantu kugira ngo ntibihebure. Ku munsi wa kabiri w'izo nyigisho zatanzwe na Patiri Philibert Ntahimpera zari zishingiye ku karangamutima k'abasaveriyano. Uwo musaseredoti y'umukama akaba yaragarutse ku buzima bwa Francisco Xavier Mweranda, ukuntu yitanze mu kumenyesha inkuru nziza mu makungu gushikaho yitaba Imana ariko aragenda kumenyesha Kristu mu gihugu c'Ubushinwa. Ku munsi wa gatatu w'izo nyigisho Patiri Dieudonné Niyibizi yibukije abakristo ko yubire ari igihe cyo kwisubira, abakristo bagaca bugufi bagasaba ikigongwe umukama aho hose batirimutse Umana yuzuye imbabazi n'ikigongwe. Umunsi wa kane w'izo nyigisho ari nawo wabereyemwo imisa yo kubohoka, Patiri Pascal Barampiga akagira ati hari ibiranga abari mu muryango wa Ecclesia. Abari muri uyo muryango barafise ikibaranga: kugendera indagano z'ibatisimu, kurangura amabwirizwa y'Imana, kuronka amasakramentu, gukorera paruwase yacu, gukunda paruwase yacu, kwitanga twitangira abandi, kwitanga ngo umuryango uhimbagwe, maze igitigiri c'abana b'Imana kigume congerekana. Abakristu ba paruwase Kamenge bakaba barashimye izo nyigisho, mbere ngo bakaba biteze ivyamwa vyinshi nk'uko vyashikijwe na Mathias Barimwabo asanzwe arongoye inama nkuru ya paruwase. Abakristu barateye intambwe mu kwiteze yuko inyuma ya yubire hazoba intambwe idasanzwe, no kuvuga yuko tuvuga tuti iri jambo y'Imana turiko turanoganza urukundo rw'Imana turiko turatera ku intambwe. Turabona yuko mu misi iri imbere Imana izodufasha kugira ngo tumenye gose, twemere gose, kandi twitabirire cyane cyane ubutumwa kugira ngo duteze imbere paruwase yacu, haba mu bibano, haba mu bigwi, eka no mu mihamagaro itandukanye. Iyo ndwi yahariwe kumenyesha inkuru nziza ikaba yasozerewe n'igikorwa ca harambe mu gushikana mu vyo Imana yagabiye abakristu. Tukamenyesha ko mu kubandanya imyiteguro ya yubire izohimbazwa igenekezo rya 2025 mu Kakaro, hadekanijwe urugendo rweranda ku bakristu bose ba paruwase ku musozi wa Siyoni Gikungu ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 27 Ruheshi. Gerard niyo nkuru, paruwasi Kamenge yitiriwe Umweranda Guido Maria Comfort ku bwa Sedicom. Paruwasi Katedrale Regina Mundi yaratunganije umwiherero w'abari mu mugwi wa Bibiliya n'abasomyi b'ijambo ry'Imana umunsi w'Imana igenekerezo rya 21 Ruheshi mu nyubakwa z'iyo paruwasi. Umusaserdoti yatanze inyigisho yaranze uwo mwiherero, yaravuniye akagohe iyo migwi kunyifato bogira imbere y'intambamyi zitandukanye zibabuza gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana n'ingene bozitsinda. Idonido na Jean Claude Nininahazwe. Patiri Jericimai ajejwe imigwi y'ubutumwa n'imihari muri Paruwasi Katedrale Regina Mundi niwe yaremesheje umwiherero w'abari mu mugwi wa Bibiliya n'abasomyi b'ijambo ry'Imana bo muri iyo paruwasi. Yamenyesheje ko izo nyigisho zateguwe muri uko kwezi kuko gusanzwe ari uko Ecclesia yahariye kumenyesha inkuru nziza. Insiguro y'uwo munsi yashimikiye ku ntambamye inkuru zibuza umuntu guhurumbira gusoma no kuzirikana inkuru nziza. Patiri yigishije ati intambamye ya mbere no kudaha umwanya Imana, ati vyiza no kubanza gufata umwanya wo kwambaza mutima mweranda kuko kuzirikana ijambo ry'Imana atari igikorwa cy'umuntu gusa. Ibindi bifashi yadondaguye ni gicumuro, ubwoba, ibishobisho bituma umuntu ahindukiza ijambo ry'Imana n'ibindi. Kubwa Patiri Jeri yatanze iyo nyigisho: gukunda Imana n'umutima wose, kuginema yeza turonka mu sakramento ry'ikigongwe n'isakramento ry'Eucharistia, ukwakira mutima mweranda mu mutima utekanye ni bimwe mu byofasha umuntu guhurumbira gusoma ijambo ry'Imana. Bamwe mu bari muri uwo mwiherero bagize bati kabaye akaryo ko kwisuzuma, turabona ibitwara umwanya bitagira mvura nk'amatelefone, WhatsApp, Facebook, internet n'ibindi. Baraheza bigira inama yo gusoma Bibiliya ku munsi naho bana karongo kamwe canke tubiri ngo bagume mu bunywanyi n'Imana bati bagiye guhurumbira amasakramento y'Eucharistia n'igikigongwe. Jean Claude Ninahazwe,
Paroisse Cathedrale Regina Mundi ku bwa Sedicom. Mu gisata cha diocese nkuru ya Bujumbura kijejwe ubutungane n'amahoro baratunganije inama yahuje abarongoye ico gisata ku maparuwase ku magenekerezo ya 17 na 18 ruheshi mu nzu y'amanama iri mu kigo c'ababikira ba Shone Stat Igikungu. Idonido na Renovanio Senga. Intumbero y'ugo ruganda twashikirijwe na Patiri Alexis Karegwa asanzwe ari cegera c'umunyamabanga w'isata c'ubutungane n'amahoro muri diocese nkuru ya Bujumbura. Twaratunganije inama mu gisata cha diocese kijejwe ubutungane n'amahoro ihuza abarongoye ico gisata ku maparuwasi. Ubwa mbere twari twabanje gutumira inama y'abapatiri mukuru mu kwezi guheze, iyo yarabaye. Iyo ntumbero rero ni gukomeza kunagura gisata c'ubutungane n'amahoro kugira ngo ababijejwe bashobore kuronka intumbero irashe, intumbero nziza, baheza nabo bagashikiriza abo barangurana ubutumwa. Bimwe mu vyigiwe muri urwo ruganda tubishikirizwa na Patiri Dieudonne Nibizi yaremesheje ibiganiro vyo muri urwo ruganda. Twayagiye hamwe ubwa mbere intimatima y'ubwo butumwa ko tubukura mu ijambo ry'Imana, aho twese duhamagariwe kurangwa n'umutima w'urukundo, uko ukwemera kutagira ibikorwa, ukwemera kutarangwa n'urukundo kuba kwarapfuye. Hanyuma turaraba rero ubwo rukundo rutujanye mu kibano cacu, mu maparuwase, ku mitumba hirya no hino aho tubaye, tugenda turaraba turondera aho agateka kazina muntu gahungabanywa, aho Yesu Kristo yibagiwe, ivyo twise amaperiferi. Ivyo biheze niho twaca duhagara cane ku buryo twokora mu paruwase mu gisata c'ubutungane n'amahoro. Twategereye yuko igisata c'ubutungane n'amahoro atari abantu batatura amatati, atari abantu bahamagagwa iyo habaye ibibazo, ahubwo ari igisata ubwa mbere co kwiyumvira, co kwihweza, co kubona ibibazo bihari, maze abari muri ico gisata bamaze kuvyihweza mu ntambwe zitanu twabonye, bafashanije n'abari mu bindi bisata mu paruwase, bagasangira n'ubutumwa, bagasangira ibikorwa, kuko igisata c'ubutungane n'amahoro ntikijeje kumara ibibazo mu paruwase, kijeje ahubwo kumurikira ibindi bisata mu kubereka ibibazo bihari, maze bakaja hamwe bose ngo babitorere umuti. Abitavye barakenguruka bakamenyesha ko urwo ruganda rwaberetse uko bagiye kurangura neza ubutumwa bajejwe mu paruwasi atandukanye. Jewe mbaye mushasha nkurikiye neza iki cigwa, iki kiganiro, nsanze umengo uko nahora nkora hari ikintu kinini cane gihindutse ku buryo ngiye guhindura. Ndabona neza yuko tugiye gukora ivyo kwisununura gusumba uko twahora tubikora. Gisata c'ubutungane n'amahoro wamengo n'abantu bajejwe guca imanza dutatura amatati, turiko turaraba rero izi nyigisho turiko turaronka vy'ukuri hariho ikintu gihindutse. Ubu turabonye ko tutazoja gutatura amatati gusa, ariko tugiye gufashanya n'ayandi makomission ari muri paroisse ekana n'abasacerdoti, padiri mukuru cane turagiye kwimba mu mizi hariya mu makwe, mu maperiferi, ibi ingorane ziriyo tuzizane tuzisabikanye n'ayandi makomission. Renovanio Nsenga kubwa igisata c'ubutungane n'amahoro Sedicom. Umubano witiriwe umweranda Baranaba urangurira ubutumwa muri paruwase yitiriwe Augustino Mweranda warahimbaje uwo mweranda ku munsi w'Imana igenekerezo rya 21 ruheshi. Inkuru ya Roseline Akindavyi. Uwo munsi mukuru watangujwe n'inkuka y'imisa yaherejwe isaha 4:30. Inyuma y'iyo nkuka y'imisa bakaba baciye bakoranira hamwe mu nyubako imwe ya paruwase aho bashoboye kwiginana. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka na nyakubahwa patiri mukuru w'iyo paruwase Mariko Nsanzugwimo ari kumwe na patiri basanzwe basangiye ubutumwa kuri iyo paruwase Federico Limo, umukuru w'inama nkuru ya paruwase, usanzwe arongoye imibano yose kuri iyo paruwase, umusukasukurira uwo mubano witiriwe Baranaba Dorothea Nyandwi n'ababikira babiri. Kwijambo ryashikirijwe n'umusuku w'uwo mubano Dorothea Nyandwi yatumiriye abanywanyi b'uwo mubano gushigikira paruwase yabo kubera ko bariko bitegurira yubire y'imyaka 50 ya paruwase yabo. Twitabire igikorwa cyo gutera paruwase kugira paruwase isayangane, kugira tuze dushikire yubire iparuwase izashisa neza. Patiri mukuru w'iyo paruwase Mariko Nsanzugwimo akaba yatumiriye abanywanyi b'uwo mubano ko bobandanya umugambi w'akabutike batanguje muri iyo quartier yabo. Banyi dufatashikiwe n'ikintu nazo gutabazwa n'umwe bari bishanye mu isengero, zotabagwa n'ujya abahiwa hafi. Canke niyo mugambi mugize muri mu isengero zobakoze murabimagira inama
vyokoroha mugize nka ka boutique bavuze kuko mwamo gahuriyeko. Kubagiye bafata amajambo bose bakaba barabakeje mu gusozera inyuma y'umuhezagiro wa patiri mukuru kubera akanyamuneza bari bafise bakaba bahagurukiye rimwe abari aho bose baratamba. Roseline Kindavyi, Paroisse Saint Augustin ku bwa Sedicom. Abakristo bari mu butumwa bw'isanamu ya Bikira Maria agendera ingo bo muri Paroisse Kivoga barishikanye kuri Bikira Maria mu nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Dieudonné Minani igihe cy'isaha 4 z'agatondo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 20 ruheshi. Patiri Dieudonné Minani yasavye abo bishikanye kuri Bikira Maria kugamburukira abakuru be Ecclesia. Idonido na Donatien Tuyisabe. Muri iyo nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Minani Dieudonné yishimikije ijambo ry'inkuru nziza riva muri Luka Yohane cambere kuva ku 39 gushika 56. Yaribukije abagomba kwishikana kuri Bikira Maria ko ari ubutumwa butoroshe. Yabandanije amenyesha ko ukwishikana kuri Bikira Maria ko ari kugirana isezerano ry'urukundo no muvyeyi. Yanabasavye ashimitse ko bogamburukira abakuru be Ecclesia kuko vyage biragaragara ko hariho abiyita abakatolika kandi batagamburuka ivyo abakuru be Ecclesia basaba. Inyuma y'iyo siguro y'uwo musaseredoti haci hakurikira umugirwa wo kwishikana ko bari mu bwo butumwa bangana 72. Twaregereye umufaso numwe mu bari bahejeje kwishikana butoyi Romani kugira dutahure insiguro y'uwo mugirwa. Dushaka ko atubera umuvyeyi natwe tumubera ibibona kandi tuje kumumenyesha mu bataramumenya nkuko babidusaba. None nta ntambanye mwoba muhura mu butumwa? Turahura n'intambamyi keshi kubera abataramenya Bikira Maria barashobora kudukekeza mu kudutwenga yuko dusenga urubaho kandi bagakekeza n'abantu b'abagabo ngo baja mu bakecuru gusenga, ariko rero ntibiduca intege kuko tuzi ko Bikira Maria tubera mu ngoro bituma mbere dukomera cane mu kwemera tugasha tumwemeza no muri abo bataramumenya. Twaregereye kandi umushinga ntaye aserukira ubwo butumwa muri Paroisse Savyimana Damas aho avuga ivyamwa vy'ubwo butumwa n'intambanye bahura. Ivyamwa vy'ubwo butumwa ni vyinshi, kera hari abantu bagendera mu bintazi ariko ubunye babihe. Rero ubutumwa nabwo nyene buratuma abakristo twinagura, ivyo navyo bikabonekera mu kugendera aboro, mu gufasha aboro, abagwaye, abafunzwe. Ico dusaba nuko abatumwa bakirisa nabo ya Bikira Maria agendera ingo boba benshi, ingo nyinshi zikamwakira bakaza barasangira igisabisho n'umuryango kuko niyo nshingiro ya buno butumwa. Inyuma y'inkuka ya misa baciye bahurira hamwe barasangira karahuri amajambo ahambaye kandi aravugwa na cane cane ijambo ry'umwe mu ndongo z'ubwo butumwa ku rwego rwa diocese mushinga ntaye Ndayizeye Pierre Claver. Twamenyesha ko ubwo butumwa bwatanguye ku isi yose mu mwaka w'1950 mu gihugu ca Brazil burongowe n'umushinga ntaye Yohani Pozobo, buca bushika mu Burundi mu mwaka w'1986 butangujwe n'umupatiri umushonzi state yitwa Aloyizi Harge, buca bushika muri Paroisse Kivoga mu mwaka w'2017. Gushika ubwo butumwa burimwo abakristo bangana 408 ku bwa Sedicom Donatien Tuyisabe Paroisse Kivoga. Mu ntumbero yo kwitegurira neza yubire y'imyaka 100 umuhari w'ingendanyi umaze ushitse mu Burundi umunsi w'Imana igenekerezo rya 17 ruheshi, abari muri uyo muhari barenga 100 bo muri Paroisse Kiganda baragiye gusuhuza abagwaye mu bitaro vy'Ikiganda, babashiriye agakemanyi bongera bararihira amafaranga y'abagwayi bagera kuri 6. Inkuru ya Jean Dodier Ndizeye. Imbere yuko bagenda bahuriye imbere y'isengero ya Paroisse Kiganda aho bagiriye igisabisho baca bafata urugendo bagana ivyo bitaro igihe cy'isaha 5. Kuri ivyo bitaro bakiriwe n'utwara abakozi umushinga ntaye Kadoyi Aloyizi. Mu ijambo ryiwe yarabahaye ikaze yongera arabakengurukira kuri ako kigoro bagize. Tumwumvirize. Ndabashimiye, Imana ibandanye bahezagira isubizaho mwakuye kugira ngo nabandi muzobarabe ekaneje muzogaruke kuko turumvise ko muza gushobora kurihira abantu bashika 3-4. Bamaze gusuhuza abagwayi muri ivyo bitaro baciye barihira abagwayi 6 bari bafunzwe muri ivyo bitaro kuko babuze amafaranga yo kuriha. Yose hamwe bakaba batanze amafaranga 278 n'amafaranga 180. Abandi bagwayi babahaye ibindi bitandukanye bivanye n'ukuntu bagwaye. Nyuma y'ico gikorwa twaregereye userukira uwo muhari muri Paroisse Kiganda umushinga ntaye Samuso Nizigama aratubwira uko biyumviriye ico gikorwa. Tumwumvirize. Twashatse rero ko twokwerekana igikorwa kiza twakoze mu kugira iyo yubire bafashije abantu bagowe mu buryo butandukanye na cyane cyane abagwayi. Hanyuma twaba twashimye yuko ico gikorwa cyo biranga ha ku bitaro by'iwacu Kiganda
Kiganda aho dusanzwe turangurira ubutumwa. Tuzobandanya rero ubunye twitegurira guhimbaza uwo munsi mukuru wa yubile, ndetse n'abari kure bari mu yandi madiyoseze tuza turerekana ibyo twakoze kugira ngo nabo nyene baze babone yuko umuhari wacu w'ingendanyi n'ukuri ari mwiza, kandi bya byivugo bine sengasangira igore b'intumwa tuvyerekana na cane cane mu bikorwa bitandukanye. Eka mbere n'abari bahejeje kurihirwa ayo mafaranga barakengurutse ko baronse abakura muri ivyo bitaro, bongera basaba ingendanyi ko bokwama bibuka abamerewe nabi, mbere ko bitogwa kugarukira Ikiganda gusa byokwira no kwisi yose. Tubumvirize. Iciciza bariko barakora kize kibandanye mu makungu hose bagikorera n'abagowe nka twebwe. Imana ibahezagire mu bikorwa byabo byose kandi bashishikare barana n'abandi bagowe. Nari nimviye amafaranga bankontororeye ndabura iyo noyakura. Hari n'abandi twari dupfungiwe aha tutashobora kugira ngo turengane ngaho kuyirembo. Nkaca nongera nkagira n'ikibazo cyakana nazanye nakazanye kabyimvye gose, burya haraho naza nkatakama ngaho kuyirembo avuga nti ni murabe mumfashize ingorane. None Imana irabikoze yo mwijuru, ngiye mbona haza abashitsi biteka, je numva mu bibazo batanguye kumbaza bijanye no kugira ati bamfasha ahantu ngorewe, barambarira ati amafaranga wewe baragukontororeye ameze gute, ndabasigurira ukuntu ayo mafaranga ngana, nanje niyumvira ahantu nzoyakura. Umukenyezi gwanje agwariye mu ivuriro mu Gatabo. None namwe kwizina ryanyu nukuri ndabashimye, ndishimirije gose. Abanyabitaro twese dusigaye tuvumera, bamwe nta gasabuni twakwivunira, ubu nukuri twese dusigaye turashima. Ico gikorwa cyarangiye basenga baninahaza Imana kandi bahimbawe bose. Tubamenyeshe ko iyo yubile izohimbazwa gwe w'igihugu mu kwezi k'umunani muri paruwasi ya Muyaga, akaba ari nayo kandi yatanguye mu Burundi mu bitaro vy'Ikiganda. Ndizeye Jean Dodier, Sedicom. Amakuru twari bateguriye ni ngahagarukiye. Shimire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya, nongere nshimire na mwebwe mwayateza abiri. Arise Nirambe nije nariko ndayabashikiriza.